Mwaramutse kuri video nakoze ku bintu vya korera nitangazo umushikiranganje wo mu Burundi ajejwe amagara y'abantu yasohoye atanga gasopo ku bantu avuga n'amande bazoza baraca abantu batubahirije ibintu abatakoze biriya. Jewe hanini nashize blame, nashize ikosa kuri leta. Hari abantu bamwe bonkuze kubita ngo nimbonera kure bwa ko mbese mbonera kure baza bavuga ngo none nguvyo n'amakosa ya leta. Abarundi musanzwe tufise ikibazo ntituzi mu vy'ukuri igikwa cyane gwa cy'umunyagihugu kwera leta yame bibasukako mwe mugwa mumva ko ibintu mwagomba kubikora. Leta mu bindi bihugu ikora iki? Itoza irondera amafaranga aho yakura nihamenya mugwa keshi na keshi abari ama tax canke kumbure nko ku Burundi isho ko ari imfashanyo. Donc leta irarondera ikaba ifise amafaranga ama tax pour la plupart des cas keshi na keshi na tax. Jewe nk'umunyagihugu ikintu nkora ndakora ngatanga tax njaniraramira. Okay, ibisigaye leta niyo icipanga ingene amazi aboneka mu gihugu, ingene umuriro uboneka mu gihugu, ingene indero ikogwa mu gihugu, ingene amavuriro kuvugwa bikwa mu gihugu. Ibindi kuvuga ibintu vyibanze, ibintu bita service de base, education, infrastructure, amabarabara n'ibindi. Bo leta ni ikintu abstract kameme so ngo ministre ne bashija kwima mu ibarabara canke kuzana amazi. Leta irashobora kukiro cyo bita outsourcing, irondera aba contractors ayandi ma company akaba yakora ayo ma service. Bo ubu unuva ko ibintu byinshi byabaye privatize nk'akarorero za telecommunication zabaye privatize mbere n'umuriro wa privatize, ariko leta niyo ifise uruhara kuhakikisha yuko igihugu cyose kirimo ibi bintu. Niba hariho ikampani yavuze ngo ngiye gutanga umuriro mu gihugu cyose ntuboneke, ico gerete gute wewe twaguhaye twumvikanye ko uzoha abanyagihugu umuriro nabo bakakuriha nabo wabahaye, reka turondere indi company. Donc leta usanga rero ijejwe gukora ivyo bintu no kubitunganya. Bo nigihe uvuga ngo ikintu cy'umunyagihugu canke dufate nk'ukora ibi business, ico gihe ni leta ibikora. Leta ikaba yasohoye itegeko pana kurinda ko korera yateye. Umva ni ikintu dupfa no kuvuga ngo hinge korera tere ari tuvuga ngo insengero zikira amatwarete. Wewe wavuze uti umuntu agomba gutangura ikishirika rikuze nka eglise umva n'ishengero agiye kuritanguza, ukamubaza uti wewe twereke plani y'isengero muzosengera mu leta ka inspector inzu yose n'inzu yitwa domestic, n'inzu abantu babamwo. Niwo kwa kinzu tagira twarete ntibagukundira, niwo kwa kinzu ahantu utafise umugambi kuzohashira amazi bidashoka ntibagukundira. Donc wewe kwaka eglise gute izoje abantu 50 100 utaberetse ko ufisemwo toilette ntibakwemerera, ico gihe ntiwubaka. Iyo rero itari corrompu, itari biturire byo kuryuruswa, nta muntu yubaka batamwemereye, nta muntu yuka adafise urubasha permis yo kubaka. Muga mu Burundi kwera ibintu by'ibiturire niyo bashye mu itegeko ucusanga abantu bayarenze ko, ico gihe ikosa riguma rigaka kuri leta. Alors ngaba twarete datanza akarorero aha ankubu jewe handi ntawe kwiyumvira. Hari ishure primaire keshi na keshi ibifise itwarete ushobora kugenda ugakoresha. Bo ntambuze gatoyi hari ahantu hari ikibuga cy'umupira. Kuga cy'umupira abandi baza gukora udusport twinshi dutandukanye, haba hari na toilette. Urumva ugiye gatoyi ucubona ahantu hari petrol station, station ya petrol. Station za petrol zose haba hari toilette kandi ushobora gukoresha waba wanywesheje watanywesheje, ushobora kuza ugakoresha nta muntu guhagarika. Hamwe zo kubona babibuza mugabo gushika ubu keshi na keshi petrol station niho ahantu uruhukira ugakoresha toilette zaho. Bo izo zihavuye ahandi muri toilette ni hehe? Hana usanga nyene hari toilette publique iri ngaho kwibarabara kubera leta yaravita ahantu hari traffic nyinshi kandi toilette hegereka tubashire toilette. Bo aho ndiko ndana n'amaso ndiko ndabona inzu ndende hari shopping mall canke ico bita size mu Gifaransa kwa cita supermarché, ni shopping malls. Aho hantu muri shopping mall ha amatwarete menshi cyane ho nta nuwo yaharura. Bo yaharura ko muri 3 selo uko moro ingana, abashobora kugenda gakoresha toilette yaho.
bo iruhande haya nandi maduka ama supermarché yandi afise ama toilette winjiyemo ushobora gukoresha ntabona kuzibira ngo mbega kutakoresheje bo ama restaurant keshi na keshi kameme babaye abakiriya aba customer baho mugabo bo unangiriye kumbure wogenda ukabasaba canke ukagura akacayi hanyuma ukayikoresha je no sais pas mugandi kubwira ko leta niyo ifise ico gikorwa cyo kumenya yuko ibintu bihari ariko kuri kayi Burundi ikibazo kinini n'amazi ya Regideso nta numwe kivuga bose bagomba baje kubihano ngo no Regideso yananiwe gutanga amazi daboro guha amazi buri muntu hanyuma n'abayafise yarakatitse ico gihe amazi atahari ni desastre amazi akupitse isi yose ahantu hose uzokumva amazi agiye haba hari chance yuko hazoca haba iki hatera ikiza kubera byo amazi n'ikirumara amazi meza n'ikirumara mutayafise kugwara mwamaze kuvyegera so ikibazo nyamukuru murana ko yateye Bujumbura ntabwo yateye mu marirare kuko mu marirare ko nta cyahindutse kinini ikintu cyahindutse mu bisagara amazi yabuze doge amazi abuze hacatera ingwara kubera iki abantu kwanza batakuvoma amazi mabi kubera kwanza na environment y'Uburundi musanzwe muyizi bagaca bayakoresha haravuga ngo murayateka mugabo nivyoroshe kuteka buririzi buryo ugiye koga hari amazi aje mu kanwa hanyuma ukaravye ntivyoroshe gurateka amazi kandi utetse uzigifa n'igidapfa ko ninyano cyovuga ngo dogere ushuje amazi ibintu byose birapfa sivyo je ne pense pas hari bien sûr bidapfa sino none acide irapfa ngo nuko wayitetse none niba uvoma amazi yagiyemo yabaye contamine na plomb cyangwa ibindi bimeto biva mu ma construction site n'andi ma chemicals uyanza ko yose ashango nuko yatetse kuri 180 kuri 100 degrés no donc ajya amazi mabi nta traitement y'amazi irahari ariko ayo muva kuvoma kugiye gucusha muhera si traitement donc ajya amazi yabuze hanyuma mu twari tufasha gute tout ni kibazo cha leta okay ico ni kibazo cha leta guha amazi buri muntu kubaka amatwarete publique no kushiraho amategeko bakara ko yubahirijwe ko buri muntu akora event akoranya abantu afise ivyangombwa vyaba abantu novuga ahantu bama bahurira régulièrement nko kuma église canke izo ngoro z'imigambwe je ne sais pas haba ahantu bahuye rimwe na rimwe dufate nko kuri stade hari gihe haza kuri stade haba hariho toilette imwe zibiri z'abantu bahakora mugabo hari gihe haza gukina umupira ndakundu abantu bakoresha toilette zibiri haza kuba hari ama toilette portable ahari kuri iyo masse y'abantu abanyamugabo bage kwiyamamaza toilette bakayishiramo mu byo bakeneye kuko amagabandije amajana 2 barenga ahantu hatahora toilette hatari toilette birumvikana ikibuga kiri ahantu mu gahinga sirazima ngo habe toilette ko nta bantu bagikoreraho ariko ico gihe ucuzana zo toilette portable bakazikoresha abajeje aba bene business bakaja kubisesa iyo babisesa donc amategeko ni leta igomba kuyashiraho no kuraba ko yakurikijwe hanyuma iyo infrastructure ikayubaka bijyavuga ngo amatwarete ngo amazi y'amatwarete muyashire amazi y'amatwarete turaflasha kagenda iyaje ni leta igomba kukiraho iyo reticulation ndavyo vuga ngo sabantu ba managing amazi y'amatwarete tugomba kuyamanaginga kese ni muba muri caravane uba mu nzu yo mu gisagara amazi y'atwarete agomba kugenda straight ahantu hatomoye hazwi donc ivyo leta itabishizeho riguma rikosa rya leta ikiza giteye leta agomba kwihutira ku kavya Regideso hamazi abantu vyihutirwa hanyuma bo kumbure turaba ahantu hatari ibintu bikwiye tubahimirize babishireho guhimiriza kandi si biturire si kuvuga ngo utangishe ibi zamande utangishije amande ukayavuga ku munwa abantu bace baguhisha kugira ntibabone batangiza amanze mugandi baba bakosoye ahubwo uragenda ukakora audit ukaraba ko ibintu bikozwe neza ibintu ngivyo donc nivyo ugomba gukora ka leta ndabwo reka ngo ibintu vyikore ngo umutangisha amande no gukora ama discours n'ama decret suko gihugu gitwagwa voilà mugira umunsi mwiza dosubira bye bye.